Vani egera microphone twakire muhemeza amakaske ngaho kandi nk'iyo surprise vraiment kuko kuri umwana mubi Vania nk'ubu unye yarakiciyumvira uyu muntu seki ya baranazi navyo nabonye vyose c'est vrai sigiye gukorana son mubikorera hanyene ivyo bintu vraiment mubikorera hanyene ntibera ngaha Vani Ice salama ni bamada mumpera karibu reka guhe akwanda guhe yokaze basi ndabakira reka ndabateye n'inkoro Amviriza Ice kuko ambabari nsigenda ngita Ice ngimita Vania Ice jewe yanda ngita Ice guys muramaze kubona ama post ya Ice Queen mine ni spicy ice wait bro zongene na pose yo jenge ugia sport kubera Vania Ice ari très souple n'umuntu yanditse amateka cyane muri iyi minsi ya nyuma y'umwaka wa tutamuye ku centre jeune mu Kamenge tena amadabi babwira oya dusigenda utamuye centre jeune reka ndabivuge ahari reka ndabisubiremo aba baramparirije nababwiyana Vania jewe sindigera ngirirwe bakajyo guhura nawe n'umunsi umwe jaseri imijyambere ndamubonye uko n'ukuri kw'Imana ni ijyambere ndamubonye ariko nta hantu na hamwe agirira so jewe ntaba mpari sof hamwe iyanyuma nayo uraziyo narindi bro nama navuze ngo nta muririmbyikazi afise imbaraga nk'iza Vania kuri live ego vraiment ntawe yarankubitiye ihera umunsi umwe ngaha kuri Efi Nyakabiga I was like madam uba ego acha kurikirana bifesa cyinjirira kuri Burundi bwacu tabana genda tashe vraiment Vania karibu cyane ariko twaguharije atubesheye oya mwe nimwamparije ahubwo abafana nibo bagira babanteranye ko oya ngo none ngo ibintu byose ngo bya Vania ngo jewe suko ivyo bintu ni mu vyihoze navuze live navuze umuziki ivyo bindi ntavyonze byose cyane kumva ivyo bintu cyane gose ni bono karibu cyane muri Black FM watwese mwaka mushasha cyane wakoze kuri intro heri bwana hezi bahufira n'abantu babi bankakora nebwa vuge ko yamasa neza ego ni namwiza by the way ntibako aratanga amanota y'abakobwa beza b'entertainment mugaje ndamushize imbere kwe kabisa azoduserukira kumenga ivyo kumenga bibaye byinshi Gumangao bani baraheza ntawurenze ivyo baraheza kukubwira abandi yavuga nibindi ubuye nibizoherere nga azonyegere cyane ndamwegere cyane abibe nkayo canke mwegera byose birashoboka abo zobikora ndabizi ko ashita nugatobu no munsi nubwo izami 2030 uzavyemeye ku musi umwe navyoyo mu muziki cyane vyemeye mu muziki tutaririmbanye uvuze ngo uzosubira kuba disponible mu 2026 sivyo 2025 2026 wahejeje ishuri sivyo aho niho uzoba uri winjiyemo neza ndavyibuka naravyumvise ego reka rero dufate uwo mwaka Vania ginzigo uyu ni bon yo hose ni nk'uwari kumbwira nanje gisohora dusuma ngo ntangure kwemera gukorana n'umuntu ntubu urabishikamo neza uretse ko nagusavye ukavyanka by the way n'ubu nzosubira ndavyanka Imana iguhezagire ko baravyanse n'ubukomeza uvyanke n'ubongera uvyanke ariko nimbuzi ko ufise akaririmbo gashasha wigeze kumvisha Big kari hanze merci turabizi oya jewe Big nukuri nta n'umutima mubi ubikorana udabikora neza oya neno ntubikora neza ntubishira mu mutima mubi nukumeze ni ukumeze akabazo gasanzwe ukamwishura uzibona umugenzi ugasanga kwiradiyo ejo umva Vania Ice rero aratubwira iki umva araduhana kandi rero ntumuharirize avuga ati je twivuganiye jewe twivuganiye ndaguhe message mwavuganye uri kuvugana na Big apana Black FM oya je nico nabwiye nakaje n'abana babwiye nta bugenzi hagati mu journaliste burabaho niho kandi byinshi ukambwira amabanga yawe kazima wewe ubitubwira kuva ntuba bivuze mbere tuvyumvise ijya mbere bitubaye ko turamenya ico gisigura nta bugenzi buhari yewe nta bugenzi oya bugenzi burabaho mugabo bube ofete je mbwi ikintu cawe je ubu ntumyereka oya je umaya akazi na gato uyu ni paparazzi wewe niko wibwira
mugabo hari igihe uvugana n'umuntu umenga uwo muntu okay si ubugenzi komtel mugabo murazinanye arakubajije ati hewe muzisha ivyanshikiye n'abandi bimeze uko 14 so bonarashitse n'indimo ndazivuze iwo bonarashitse hariho murazivuze hariho umwana yahatswe uyu munsi hariho umwana yahatswe uyu cyane munsi utampa indirimbo afite je baririmbye barandunga indirimbo before bazisohora uri umwana mubi none uyimpaye ntusohora sidayisohora sishaka kuri YouTube reka ifashe ku muntu hariho umujuriste nimvire nk'umusiyo w'inkore aba yaye asoma projet yanje menshi yo mpore rero ntuzosubire vraiment utamwumvishe hanyuma wigire sino ngo uramuhaye ngo unyumvire no kumwumvisha numva umenga ndagize ubwoba azovyumva vyasohora oya henda kwereka indi Oya, ninja nkwerekene bimeze uyimpaye kuko ati ntuyivuze ndabireka indirimbo ya Sadbi na Rinoji sinasi kuyivuza none wanse kuyivuza waratinye Satbi oya Sadbi no yarambiriyemwo Subutu oya yambwiye ngo ntuyivuze Subutu kwivuze je ndayifese ya Sadbi mwe muri kwegera abantu mwari hanze abantu murahaga ubuzima none ububikoreye hagiye umuntu iyo umuntu imbo sindavyumva igituma wobikora kwero okay scoop peut-être kwero uri mu journaliste nyene urondera amakuru okay mugabo indirimbo uzi yuko uwo muntu ari mu kuyisohora ari gikorwa ciwe uyishize hanze ubu ubigize nabi no sinshira hanze komtere ofite mbuza gatoyi ofite mbuza gatoyi donc ushaka kumvisha abantu kuyifise mu ncamo oya bumve kiryoshe oya barashaka kuvyumva umuririmbyi yayisohora anyway kuzwa na Vanny Ice narisha konshari ako ushaka tuyemvuga nabi barambesheye mana yanje tuyemvuga nabi next time jewe na shere wanje dinye tuzoza tukwatse inumire n'amafoto menshi kandi yibaza yiyumvire yuko inkuru ya vendredi twanavriye non monsieur vendredi yadetse ikiganiro mwaza kubimbarira reka tugena Vanessa gatoyi akodi wantu tuyihangane gatoyi tugena Vanessa oya ntugende tuzotakubaza mugatwe na Vanessa twakubaza utuntu tumwe kubera ko Vania mu biganiro byinshi maze kubona atari umugenzi wiwe Ozi niwe nyene avuga nyene kumva ko avuze nyene ahandi hantu urumva uramubaza nk'akantu ngo rindira gatoya arabaza akakubwira ngo rindira gatoya ndabaza ikibazo ajya umuntu ari muri media tour y'indirimbo kugira uzane ibibazo bitajanye n'iyo ndirimbo ubushake oya ariho sinzi igituma kuri si kubera ngo hozi canke iki buga nk'ubu oyansa nk'uwasuye guhagarika ama TV online kubera muragenda mwavuganye n'umuntu mukavugana n'ibibazo aza kuba fo gusubira kuyuka yuko turabana ari media tour turabantu natwe dufise imiryango dufise abagenzi dufise urumva hariho ibintu uje kubimbaza kuri televiziyo urabitsuza kubishira kuri YouTube bice bitembera ahantu hose alors que je nari nzanywe n'indirimbo ushaka kumfasha ushaka kunshigikira shigikira ibikorwa byanje ntushigikire kwanza kwararaza uyu ngo none ngo burya ngo ntuze ngo mufi naje kundirimbo sivyo byanzanye niyo exemple hama Austria okay uraraba ikiganiro cyose ukiyumvira aho wavuze ibyo bintu ukabura je baramaze kundungikira Bearinda ikiganiro kandi sigambo vyidoze wewe nako sije kubihagarika n'icyo ngese nje gituma nsavye li agume ngaho kubera nyine nama ndamubona kandi iminsi yose hageze kuri ico kintu vraiment ndabona arashavura sana no ntibishoboka arashavura umuntu aje baratubesha ngo uri kurafasha umuntu kumba gushaka konona izina giwe parce que ugiye kuri YouTube ukandika Vanya Ice imbere yuko indirimbo yanje arashobora kuza ngo Vanya Ice na Meiri bapfa Bface mu kiganiro cyose ico kiganiro naragisubiyemo neza ndakiraba nta namwe tubetse uvuga ico kintu ubu livyo bavuze baravyibaga tije kubira bakara narasubiyemo ko abantu bariko barambaza ati wewe usigaye upfa byagenze gute après ikiganiro ca Beri Arafu twasohoye indirimbo nagiye mu kiganiro sinagiyemo no muri ico kiganiro sihondi Vanya Ice yemeza yuko Bena Arafu ngo bakundana kubw'ivyo rero Ozi nibaza yuko oya amfata igituma biri professionnel cyane urazi igituma mvuze kwa Ozi ni kubera ko niwo muntu maze kubona bakorana ikiganiro bagakorana bahuza kubera ko amubaza ibintu bidahushanye peut-être nivyo baje kuvugana kandi ubona neza ko byari biteguye donc bayaga bahuza hariho n'uyundi acambwira manzurindire akana reka arangyohera yakavuze ngo manzurindire
Nibyo narenze ko ndakavuga. aho rakavuga ngo manzi urindire bamubaje ikibazo ngo manzi urindire aho rero umenye yuko inyishu ugira uronke urayironka oya nabihebye sinsubira Muzenya twagiye muri mu kiganiro kugira dukore promotion ya Crystal Event igira show ya nyuma tuja je nahamagara aragamya minute turaja muri akeza gukora ikiganiro kwa Patrick ntidukoze ikiganiro le lendemain zambona titre abantu bose barandugikira ama commentaire yo kuri Facebook rero niyo ntuzenya yambere abantu bagiye baratukana kandi wese yumva bari free gushaka je sinja kuraba ama commentaire yo kuri Facebook ndabivuze na Facebook yanje isa iri iki kintu cihoze hariho umenyesha makuru umugenzi wacu yibarutse mu gitondo nka 6h du matin vraiment gacuhura n'agafoto ko mu bebe kuri Facebook s'il vous plaît kariko karayerera ukaza wumva umuntu ari namwe muri commentaire ngo ako kana kavutse gasuko it was like man ibi bintu urabibona nyine ukicara nukuja kuyiraba ukavuga ibi bintu wabibonye wamaze kwiyakira ya rero ndabasavye hari aho n'ibintu numva mwidoga ngo urumva ngo baratwima makuru ngo urumva ngo iki niki je nababwiye ni ryambere ndamukubita ijico giwanje ariko mugabo amufana yego anyway ndamuvuga murabizi rero ndabasavye reka tuzere mu kiganiro ikintu gihuye na objectif muba mwavuganye n'umuntu murakoze cyane no ukava nasiko bikoze ngiyamaze gushikiriza kiri ku mutima wiwe wewe unakwije ni sawa ndashaka gushikiriza joyeux anniversaire kuri uwo muntu twakoranye yego cyane no kandi nitwabivuze biranditse none umunsi wadusa amakuru menshi Goreka agenda bikorere ego sha imana iguhezagire cyane twashaka kwifuriza isabukuru nziza y'amavuko Vania Ice nabo kuri Black FM na Lishahone thank you merci beaucoup anyway hari kintu bavuze ngo bamufana sana Vania Ice ariko iki kintu ndagarukeko atakivugana Vania Ice nawe nyene je shaka menye ikintu kimwe abantu babiringa muri Black FM haro Vania Ice na D1 niki kimwe hari muri Black FM twagize iki mwahaye muri Black FM turabakunda oya jewe kikibinansiga nagiye mugero cha good morning turabisigura aravye uke turabirego nigije nagire mbaza ahubwo ko mwa telefone muri kumwe n'uyu oya so ujya n'uyu kandi twafashe programme Ano bitwa rumera indirimbo ihera ayikunda kubi narayiririmbye ku telefone yari nka witero dumata ibaze urazi ana irijwe imfisi mbyutse ndigaho Chawimbira bampamagaye ngo ririmbe ihera naho nyene ari muri bus Bo nabikoze kumva zuko je abantu bose barose gufana bose nta muntu watanga anye atavuze izina rya Vania Ice kuri microphone hari impamvu yiwe twa biva kuki impamvu nibaza yuko ari nkuko nanje ibaye nk'iradio ya kabiri ngiye kuva umwaka utangura impamvu ikaba nkuko muri iyo catawe naraje kabiri impamvu ikaba ariko iyo catawe muri 10 mugagara bibije vyari bibi ari atwa gyano nyene barira rero ingene monyankana umva bita ubwo rukundo mba rugasanga oya vraiment du partage anyway no yisho nairose gusa nyene biranyangerera sana birandi navyiza by the way iyo mukoze karakora ifo kwa musupporting uravyumva no 2023 numwaka baye mwaka w'amahirwe kuri we n'ama 6 menshi cyane juste mu mpe wanashaka ko navuga ni bavyibuka nakubwiye ni Vania jewe uzoma kiyo notes uyu kichwanyisho uri nzisabira imisi none abantu bose urisa banzi ndanyisho avuga ichwanyisho yanyishuye ngo nzo muri clip musumwe Naciye mfunga una munsi murumva naciye ico bita zipit naciye zipit ni murindira no kuraba ibikorwa umuntu akarakora ngo yewe nguraronse ngo maze umwaka ndiko ndakora amaklipe nta ni disi wanterera ibaze akora waciye ufungisha umuntu kandi akora n'amavideo feedback imeze gute
feedback iki ya 2023 y'indirimbo 2023 d'abord ndibo tuzakwiza ko kwanza 2023 yawe mu mpera canini ego ngino wibona iki niki 2023 yanje ihagaze plus mu mpera gusumba muri nobondi 2023 nayitanguye ndirimba nisabira nakira yuko nahezagiwe ikihera mpezagiwe by'ukuri wow that's nice so kwa turabirakeneye feedback ni nziza cyane ubu byaheze parce que nk'umunsi nari samasho angahe narabonye kuri ya Facebook turavuga batangiye kuvuga ntatazopfa yashoboye ntazogira ibi kubera iki mwatoye uyu kubera iki mudaha amahirwe abandi kubera iki alors que abantu batatu bose bampamagana ntamwe yari avugaye n'uwundi ce qui était bizarre so kwa batatu bose abakuri bose batahuye ko ndi ku mafishi yose hajya bigiriye ku munsi umwe appel ukaronka appel ya Brarudi kubera abakora Friends of Amstel final n'abakora VIP ntibari basa batandukanye bari batandukanye hama ijya 16 jours de 16 jours d'activisme byari ibintu tumaze mwiyo 16 jours nyene je mukomera ibyo bintu byose ko ari bitatu byari biri amasaha atandukanye iminsi itandukanye ijya mercredi baje kugana no s'appelle ya mbere sinari kujana bimenje ahubwo musungu ujya musa vendredi ari umusungu no bakibivuga yuko byavuye samedi bigiye vendredi no s'appelle ya mbere ngo uraririmba muri VIP none ngo ko iki ngo abantu babaru ngo ba artiste ngo mukunda mahera ngo mwemere ibintu byose ngo mutazoshobora kubikora you know what je ntacu je nzobikora mbwa namba wumva ufite ikibazo ubimbwi nta kibazo zibinteye hama show yawe ndabingene bigenda mais sinon je vais faire de mon mieux donc uwo munsi tubaze tuwihorere 2023 la fin yabaye umugisha urenze vraiment ndabashimira abantu bose ndabashimira parce que sinibaza yuko nageze ko aho bampamagara atari kubera aba sikunda kuvuga ngo bafana atari kubera abankurikira bandugije genre bakurikiye ibikorwa byanje ko iyo nta sivyo ntanga sinibaza ko bari kuza kundaha kubw'ivyo rero nukurinda ndacaye mashimwe no kuri kubera iyo December ngo Rembe tuwa kabisa Jere Safrije Kamenge niho ngo bampagarare cyane ijya vibe wayibonye gute niko yama ubwo jewe hanini oya hari ukuntu niko yama ndabyumva ndabitare ko niko yama sina viance muga hanini numva hari ukuntu ubona yafise show ya VIP ku mugoroba na show isanzwe ku Centre Jere Kamenge ni show bazitandukanye sako byose uzitegura mu mutwe uco byumva nawe hari VIP ndazeho bona hamenyereye cyane Centre Jere mu Kamenge nibaza yuko vraiment twihagarara ku Centre Jere Kamenge kubera no mu Kamenge bayanyeretse urukundo ntabwigire mbona kandi ntabahenze urabona ko twari kumwe n'ivyamamare abantu bantanguriye go kera na jewe nemera donc no mu kugendayo gishika ndibuka bambwira ngo bagira bampe ngo aba bodyguard bane ndagurije nta numwanzi nubwo ngo nyihera umwe gusa byandengane nta wumenya indinga imvanya azana randi cyane hageze ko ndirimba puisque numva twari kumwe n'abo bantu bose kandi naririmbye après Sabi na Estanish hemurire ushize inyuma ya Estanish na Sabi uba wifuza iki koko urakoze kumara maze mwana hacu jewe ndaza gushika hajya nkori canzanye hama nitahire ndahashitse sishaka kubyibagira indirimbo ijambo rya mbere gushika kujya nyuma baririmba ndafite n'ibishoboka na vibe indi yuko babahamagaye banye hamwe na usigara uri kuravuga ati mbe ndakwereke nubwo atamera dukuramo muri ibi bintu wagara kuri stage byo biraryoshye birakwiye ayo n'amahera kwiye biraryoshe ni award ya mbere so abo mu Kamenge barantesheje bwa donc imani bahezagire byahatswe guhera ukuntu ko bahatswe kumenera imodoka se wenyine gusa kabisa niho se bahari kugira tuhabe habaye ikibazo yari trauma mugabo en gros byari biryoshe cyane wazi show zahari nk'iri bazivuga show zahari yazigira ko bagwanya abantu batagwa ntiza zaryoshe oya niba byaryoshe ubundi niba byaryoshe n'umuntu hejuru y'imodoka yanje ajyamye abandi kuri so kugwana gusa ibintu harimo ntabyo turatawe so yararyoshe bro so Black FM ne twese tuzi byatubaye no muri turitora oya ano Vani Ice ari kintu rero twatuje kimwe tuza ku ndimbo yawe ya nyuma na septembre gatoyi zo kwica gatoyi ndafise challenge ndagusebe gatoyi dukora gatoyi ngire ku radio ariko nanye turiko nacatangura kuvuga oya ntuyanka ni challenge y'indimbo zawe nyene okay ndakwaza amajambo mu ndimbo zawe ukacubwira indimbo yawe ukacuririmba gatoyi okay wa musi twahura ambwiye ko utazigera umpinduka
Canda biririmba ibikurikira canke canda kubwira ibikurikira. urayiririmba hama ucubwira ati gatoye mugabo nk'amasegonda 10 Sinshaka. Umunsi twahura wambwiye kutazigera umpinduka nanje nca ndanyurwa none n'ubu sinabura Madai. You were just a player. Avuga yuko uzamusenga usaba Imana yuko namuseka none birangiye ndira. You were never loyal. Thank you. Yeah, I need to say, give me baby, give me some more. I love the way you control me. I love the way you control me. Give me, baby, give me some more. This kind of connection. Ay. One magic connection. Then go with my number. I want you later. I want you late. I want you to call me later. I want you to call me later. Thank you. Ndashaka kuguha show atakigusa amazi reka n'abandi barabe nibashaka maze basare. Reka n'abandi barabe nibashaka maze basare barabicubarusha baby tonight. Baila conmigo, ndashaka gutamba contigo. Baila conmigo, iri joro ni fire contigo. Asante sana. Iyi challenge yaryoshe to. Sindaheza. Okay. Akanyena kaanye. Ndashaka kuguha show atakigusamaza. Reka n'abandi barabe nibashaka basare. Barabicubarusha. Cause baby tonight. Baila conmigo. Gomiza aho nyene. Imistari siguriye. Subiriramwe aho uhereye. Ndashaka kuguha show atakigusamaza. Shosha kumania utanguye niko imeze ndimo ndehera hanyene jamira. Je pense que tu vas twako turatamba en fait muri muntu nzenya dans le contexte tu twako turatamba hama chamvuga nti ahantu harashushe sinzi ko nawe uriko uravyumva mugabo impunzu ninda ikura no stress it's fine urumva ndishaka kuguha shaka dutambe ataki dusamaza hemwe byo gukebagutse hamarika n'abandi barabe nibashaka maze basare kwa two turajyasho barabico wowe ufise ubarusha cause today nje nawe gusa. Wow. Waje mu buzima untwarira umutima unkura mu bajama no duhuje imiti. Aha. How? Nide. Namaze kumubwira. Oya namaze kwibona muko ndiko ndavura igitero ingene gitangura. Oya. Reka ntumucange kayitiroderere. Ni tusageza kugushigiye giye kimwe. No. Just ni gake nandika ibintu biri forever ni true story yawariko. Yego iyo nyiri obvious biraboneka ko tekereza kuba ariyo mugabo en general ntanarimo nandika ibintu niyumviriye mu mutwe atakina kimwe kiraba mugabo ni plus en fonction y'ibintu mbona bishobora kuba bishikiye umuntu ndi canke ikindi ibyo mbona mu kibanza. Lisha Hon nawe ndavuga ko gatoya wamwe Vani Ice umvise ijwi giwe umubona gute? Je n'umufana we by the way cyane n'indirimbo yiwutse abafana bavaniya sana ndirimbo yose nzi muganda akunda cyane setemo kubera iki genda ikona setemo man bigevza haga yaraneshije haga ngo Monday dushugwe naronga kanja kabovu makoze ne kateze ariko tazeyagera ago nakaturirimbi je ngunda rofre zirantwenza kandi kambabaza biravangana amati zirantwenza kandi kanambabaza kuko ugiye kuraba n'ubuzima abantu benshi babayemwo ngaha burya hana bigarimwo apfa kureka kumufana Vani ya mugarimo Testa mfana Vani abakombeshe ndaya nanje ndakubiye ati naho utamufana yapfa kumutura akaturirimbi kajya karofre iki akarofre ka setemo naire kuri Monday udushuka naho nibo Monday dushugwe naronka Tuesday massage naronka
wenzeka kofi naronka ariko Thursday yagera naguhamagara phone ugakupa ngo sinkuvuga ishuri kunywa agacupa ngo sinshobora kuza nimubaniga mbari sawa oh nacho ninona nacho nibwira jewe ndumiwe la plus douce la plus belle bien c'était moi mwe mukunda n'akatariko mbere nta n'uwundi uzojya arayitsi ku mutwe ugenda aryohewe nabivuye reka tuyitangure amajambo mbwiraga ubwo ntari uwa mbere nije nza kubera uwa nyuma ngo wari waribwe abakobwa mose mwagendanye ibiguma baguteye sinibwira ko byari frappe nk'imamatwi ibyo numva bambwira nuragawe narira mvugandeka jenararonse ubu nkunda ataco isigarije nkaguhamagara phone ugakupa ngo sinkuvuga ishuri kunywa agacupa ngo sinshobora kuza nimubaniga nkumva ari sawa oh naco ninona nacho nibwira jewe ndumiwe la plus douce la plus belle bien c'était moi kora bicurika jeyo wowe ko utarimwo nyene rurimwo nacho nibwira ndumiwe la plus douce la plus belle bien c'était moi okay wowe nurimwo vraiment wowe twakumvise radio ryanyu en fait hein nasubiye kwitiza radio ryanyu ego cyane donc ndashaka gushimira eh Joel Ego. yakoze iyi ndirimbo nkashaka gushimira Emery San ego aramenya igituma ndamushimira nkashaka gushimira Landry SB nkashimira Alida yakoze makeup nkashimira n'abandi bose mugabo abo bambere batangura big up to you guys nabaza kutanzohemuka nta n'uwundi uzojya nije kibasumba nitwagi Monday dushoke ngaronka Tuesday massage ngaronka Wednesday gakofi ngaronka ariko Thursday yagera nkaguhamagara phone ugakupa ngo sinkuvuga ishuri kunywa agacupa ngo sinshobora kuza nimubaniga nkumva ari sawa naco nindona naco nibwira jewe ndumiwe la plus douce la plus belle bien c'était moi naco nindona nacho nibwira jewe ndumiwe la plus douce la plus belle bien c'était moi turagusabye ushimire n'abo bantu batanze kizomba barimo muri mvuze Landry SB Ebana. barumva ko abari aho bose bakwara barimo ubwo bwo ni Bose. mwanyambitse nawe kumuvuga wow uri umwana mwiza Biggie. kuri umugabo Mm. baje tugumwa telefone ariko kuri umugabo umugore dufata uko zipitsi subutu rahira subutu nasengiye yiga Linda guha igitoro cyo kunywa ni ubindiriye ni ubiririmbye ni ubivuze c'est toi aransinze basi zip it nafunga mimi nafunga kabisa unanionea lakini ndagirika miki Linda guha igitoro cyo kunywa abantu bari ntenuka nindi yakuguriye iyo bima ko muri abana bino gashe kubera iki ndego hayo gusa
abantu bari nenu atweta ndashaka kumenya yuko Vani yazi iyo ndirimbo ukuyemo ya Mona yitaye musi neshize urayizi yego cyane nabonye ariko bariko bararirimba na Setemo ari babiri ndavuga ati mu modoka aba bantu je ndumviriza indirimbo z'abarundi we wow nuko Imana iguhije basingire mvuge ngo zose ndazikunda mugizo nkunda urazumvirije apana bisanzwe. Anyway, tuba turakunda indirimbo zipisha tuza rero tubake mu ngwa telefone abantu babona ko amasaka tujana ariko kandi nimero 6669 mu Kirundi jewe 65 amajana 69 amajana 69 tuyaga muduhamagara tugiye kuri ndirimbo ya Zibit why navuze ngo okay mwere sesura kuziba na hips okay nta zip ni machine zip it yifunge to zip ubyo nyine bitabura nuko nyene yago ukora ku munwa rero direct shona Aru BPS yarakavuze neza kandi sindakavuga gusa yarakavuze neza agakiyaputse ego yakavuze neza twari kubivuga gutyo nitwari kubivuga uko twagaje kubivuga muri sense report mugabo ko nyene baduha amahoro murabana babi anyway byaje gute why indirimbo comme d'habitude indirimbo zanje ntiziba zivuga ibintu byonje gusa ndazi ko hari abantu benshi bakeneye ku kajya ka bife en fait l'idée est dans le sens yuko hano gusumba ko umuntu yo gutera amashurwe aragezwa no kuvuga ibintu bibi kuri we we turashobora guhura yo abastare bagenda twahuye na Vania Ice akagenda n'amaguru yo cahomvye ikindi biki twahura undi munsi ndi mu modoka ngo ijya ndayiguze ngo ko bariko baratubesha ngo hajya mu muzika n'amahera ariyo habi umunsi duhuye twicaranya ahantu n'abandi bagenzi urikura washobe wizanye zijya ziko zigurande turasabye mu kinyabufura mu zip ndakuguri ndakugura kandi sije turetse nuko je nshatse kuvuga kuri je reka twitabe mu rufani reka femalu allo ni sawa Jenny twa Jeris ariko banagira black eyes nayo murakomeye yego turakora